akaba afise umwana umwe yitwa Nadine nawe nyene na umwana w'umukobwa yaraciye ku ishuri yego kwe naciye ndabona diplome turabe ikindi naco university oya naciye njya kuronka yo mw'isite yego kwe ibintu pare yarahuze cyane igira mw'isite waje bio yawe ngaho none jewe ngaho yaje atangura umuziki mu nkambi mutabirano yatanguye neza arimbira ubushaza iki baduha ibisiguti niki n'amasabuni n'ama-t-shirt imisi mikuru y'impunzi y'abakenyezi y'abana uko biri kose bagufashe barakwica batagufashe barapfa so nimba ari gufa yo n'ikintu ko ari ibintu nibazo kubesha ari ibintu abana babandi ufata yuko bishikiye mu kibuga ugiye mu ntambara ubuzi yuko gufa bibaho kubera si intambara yo guterana ubugari sivyo ya guterana ubugari barakuvuga uti nza kuvayo nahaze uko biri kose nkasama neza itonge nagasama neza n'inyama nibakuza kuvayo nahaze ariko uzikora amasasi umenya yuko gufa bibaho muri ico gihe cyo kugwanira sasa uwo mubiri ni kuubwira yuko wa mubiri wanje wo tugeza gufa kandi umubiri gufa hoho ni destin na wo buba muri eta majoro uwo mubiri wo uzofatu sadi nimba impene idashobora kurya inyama ntishobora kurya sadi nawe yo bishaka hindura imboga inyama ziri hajya irapfa inyama ziri ngaho ariko umwana w'umuntu urafise shwa bashobora kuba n'imizirima ariko inzara igakubita ukabona ingurube iri hajya ukagira shwa kandi na Islam irarekuriye ugeze ahantu atakundi ingurube urayijya barekuriwe ariko ugeze ahantu atakundi urarekuriwe so ubona kugira upfe kabisa neza sasa ucyufa kandi oya uza wiyahuye okay ndoto mbi usinziriye d'abord nsinziriye ariko sinavuga ko ari mbi nigize kurota gusa mbona nyene yuko ndi mubukiriye mu wanje yitabye Imana kandi après 3 jours naciye numva ko yitabye Imana. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri suri kamezano Frank Answa. Neza muri SirenTrick no mutafite umutumire adasanzwe. Yes, SirenTrick zigiye zitandukanye mugira amazi kurikina kandi merci beaucoup ariko no munsi. Guys, dafite umuntu adasanzwe. Dafite umuntu adasanzwe muri SirenTrick tuganira ibigiye bitandukanye musanze w'umuzi mu vyumve bigiye bitandukanye. Indirimbo zigiye zitandukanye, amajambo yiwe y'ubwenge ndetse n'ivyo abantu benshi badatahura no twamuzanye tuganire tukumve rero ubuzima busanze mbwa yumvira gute agenderera hehe abagenzi afise naba umugenzi umumenyera nyene asanzwe yiyumvira nawe nyirubyo so welcome tumwakire welcome brother thank you bro umeze neza nakavubu sana umeze neza yitwa Nzeyimana Toma niwe twakire muri SirenTrick yuno munsi kumbe tuganire ku bigiye bitandukanye amaze kwanza abakunzi bawe je nitwa Nzeyimana Thomas ekeye Mkombozi uyu munsi ndi ngaha muri SirenTrick tugiye tuvugane byinshi muze kumviriza ndazi yuko mutaza guhomba mwese muradushimira hasta la victoria siempre wewe ikibazo cya mbere kwanza kuri cyo basane mukunda amafilm turi ahantu donc nta zuba rihari kuri cyo basane amafilm je nibaza yuko sometimes negukunda tu ari ibintu ukunda ata mpamvu ariko kubera atawe bibabaza atawe bitsitaza none sha namba ya marori ndakubaza ko abantu bitsitaza kwe gute none namba ya marori we bigutsitaza gute urashobora gutsitara ari wakurikibuye n'utsitara ibuye rya mukurikiye mwatandukanye mukurira turabo duhoza wakurikiwe tumuhozo bwa nyuma kaba ari we ariko yitsitaza first of all ndakwanza menda kwakire ndaguhereza akaju kameze neza kitwa Goody Marakuja kitwa Goody Marakuja gakogwa ni company yitwa Goody Nzima akaju karyoshe Goody Nzima yes abayikeneye bashobora kurondera ku mani matashigiye atandukanye uraza kuyironka kameze gute babwire bahe comment babwire Goody Marakuja urangyoheye cyane numva uguma bongerekana mbere ko isukari yabuze wewe uryoha gute
gutimara kuca kunyoheye cyane buri munsi kuri trick nza kwishura ibibazo nk'uwasaze ukuntu wanyoheye bagabo n'uradanje. Yes, ko tunywa akajui kameze neza ni goody marakuja ko mari makesi gatandukanye muraza ukaronka bien ça kandi nakiwacu made in Burundi ndazi nabwe muzoryoherwa kenda mukarondere hari amajui agiye atandukanye muzoryoherwa namwebwe. So katugane na Mkombozi ngana gufite amakesi agiye atandukanye ni SirenTrick kana ndazi ko usanzwe uri tricky. Je kibazo ndakishoboye ndavuga yego ndakizi atacyonzi ikibazo ku ruhande nk'aba taxi ve yego ikibazo nukuba wibaza kuzi kandi atabyuzi. Harabibaza ko bazi nayo harababizi bazi ko babizi n'abatabizi bazi ko babizi harababizi bazi ko batabizi n'abatabizi bazi ko batabizi batandukanye. Akabazo kamatsiko d'abord Toma ninde tashaka tubwire Toma tubwire bio yawe. Toma ni umwana w'umuhungu ni imfura y'abana batatu. Wa mbere akaba ari iyo nyene Toma iyo mfura akaba akurikira umukobwa yitwa Nadine akaba akurikira umuhungu yitwa Katole akaba afise umwana umwe yitwa Nadine nawe nyene na umwana w'umukobwa. Yaraciye ku ishuri yego kwe naciye ndo na diplome. Turabe kindi na university oya nacenja kuronka yo mu isite. Yego kweri ibintu pare yarahuze cyane igira mu isite. Waje bio yawe ngaho none jewe ngaho yaje tacatangura umuziki mu nkambi mutabirani yatanguye neza ayimbira ubushaza iki baduha ibisiguti niki n'amasabuni n'ama-t-shirt imisi mikuru y'impunzi y'abakenyezi y'abana. Then naje mu Burundi 2009 asohora zawadi ya mwaka indirimbo yiwe ya mbere awadi za smart best artist isanganiro awadi araronka kwa Christine nahe nk'umuntu inspire abana bo mwibarabara cyane. Araronka international youth fellowship yo muri Japon 2013 nk'umujene inspire abajene cyane mu gihugu. So uko badara agenda kongeza kubumenyi ya university agenda kuyigira iyo mu site yindi aravuga ati ni site ariyo site locale na site internationale none ko site locale maze kuyimetriza kandi kuri site internationale ya yes bon ndibaza mwamumvise bio yiwe asanzwe afite umukobwa umwe yitwa Nadine ndabitse yuko kandi afite n'indirimbo yitwa Nadine Toma Nadine yes. So aha ndafite ndibazo rebye bitandukanye yego me bon ndakwizeye abenshi bagiye bakubona bakumenyera cyane mu vyumviro vya utanga mu vyohereza ba byanje ariko si vyabo wabonye yuko bitabajyoheye nibashavure kuko sivyo bantumye. Umuntu iyo mutumye nashikana ubutumwa bwawe uko nibishavura ariko utantumye nta numwe yagutumye ntahure. Yes okay ikibazo cyambere mu bendera kenshi dukunda kubona amabendera abiri ibendera ry'igihugu cy'u Burundi akaba n'indi bendera kenshi bikunda kuba turi kumwe irya rindi bendera risigura iki? Hari ibendera ari ry'ubumwe bw'abarundi akaba hariho iwacu akaba n'indi ya East Africa nizo no nkunda kubona. Yes sinzi ko ari ibyo wabishoboye. Ikaca kabiri kurera umwana imyaka 8 nyuma ukagirisha DNA test ugasanga suwawe d'abord ukwitwara gute? Ni nyungu ko noba Imana yoba yari yamuzanye cyangwa ndamwigire ko yuko ukuntu norera kuko sinibaza ko byumbabaza cyane kubera nyina niwe aba yarakosheje umwana akosa bafise. Yes muri icyo gihe nce ndabaho nibesheye nimba ari kwizera nko mu bugugu canke vuga azosigira mu kiguma kugira ngo nizere ubundi muntu bizogorana ariko tunyene sinibaza ko ari kibazo kubera ko umwana ashobora no kurera n'umwana utazi. Ariko ikibazo eske umuntu vyiza yo yitamo kuyikoresha canke umuntu yokawuka tu gukoresha DNA? Byiza ukoresha ariko bisaba kuba wateguye umutima wawe neza. Eko byiza ukoresha kubera naho nyene uzicyumve kimaze kujyamo tu utagikoze ntuzobuhagaze neza kubera nawe uzoburi nawe utazoyikora deja arakantu kamakenga yuko umwana atari wanje kaba kamaze kwinjira kugira ngo yumvire DNA. Sa muri ico gihe hari na support nyinshi ujya mwana rero sacrifice nyinshi tokora kubera deja uri entre parenthèses arakantu kagatima ibera nk'i sacrifice ndiko ndakora ugasanga su wanje aho kantu karaza nk'umwana w'umuntu. Ariko byiza woyikora ukaburisire kubera
turi mu isi y'abana b'abantu kandi ubuhoho mengo bafise n'inzira nyinshi cyane yo guhemuka zo guhemuka yasoma. Fata ko wisanze mu gihugu atari cyawe cakure cyane hama ugiye gusaba akazi babwiye ko ubuzi buhari ari ubuzi bubiri gusa. Akazi ka mbere nako kurira uruyo rw'amezi indwi, akandi kazi nako kurira umukecuru w'imyaka 90. Nihe diri muri zo zibiri wokora? Nokora cyane ku ruyoya, kubera ndakeneye kugira historique ku buzima bwiwe. Uyu nawe historique yiwe so ava gusanyene sinokwemera ko abaho nabi oya, ariko tu nimba hariho n'undi muntu yokorera we muri ico gihe fasha uyu mwana kwanza uyu kubera uyu arakeneye umuntu amubera nk'umuvyeyi nyene. Yani umubera nk'umuvyeyi ujya nawe akeneye umuntu amubera nk'umwana. Sabivana nanje aho ndi je nshaka kuba umuvyeyi nk'iki gihe nshaka nshaka kuba umuvyeyi nshaka gutanga affection. Ya muri ico gihe muri kino gihe no fasha uyu umwana. Urakunda abana? Sana yabaje sana yani yabarinzira yo kubaronka bonyene. none yega n'ubundi nzira hari yo kuronka abana. Famille ni imwe nico kibazo. Famille itegeza kugira none sige nyene itegeza kugira equipe. None haburi iki none kugira ngo ujye famille ushobore kuyapika? Famille ni nyene oya ku applica yo turayapika niyo mpamvu mfise umwana. Ari kubera kugira umwana nakahise kabandi nakahise ka papa uko nanje yarambyaye. Okay, bon, twese turabizi yuko ubiyita ngo uri champion, uri champion. Sivyo? Okay. Yes. Fata rero ko ufise igiti c'ubu president mu gihugu, ukaba ufise ikindi gihugu muhanganye. Donc mugwana cyane gishaka gufata igihugu cawe. Donc gafata cya gihugu ciwe n'igihugu cawe. Donc kugira ngo ushobore kubigira hamwe. Hama ukagerageza gupambana ukabona ko abasuda bawe banaguma bapfa igihe cyose bapfa. Wohitamwo kubandana uhangana kugira ngo nkuko kujya bivuga ko uri champion uzoba uri champion canke womarika amaboko aterana wapi ndabihevye. Niyazo kubeshya igihugu nigifata simple sivyo. Kandi kinacyo gihugu kugira ngo bukigwanye ni esprit. Sasa iyo esprit na muri bake mufisi iyo esprit muratsinda urugamba rukomeye. Sasa muri ico gihe wewe uri umutwe ni wewe Imana icisha nuze vision kuba kuraba. Sadi wewe uritara ni wewe murikira. Sasa mu gihe wewe utanguye ryatara utanguye kurizimya stadire abana ubu bashize mu igi murenze. Muri ico gihe wewe utegereza kwaka tukabereka yuko neza tugiye kunesha ahubwo ukaraba strategy izo wakoresheje nicyo wohindura. Mwashobora kuba muri benshi ukavuga sasa ko turi bake reka aka kanuza reka dufate amasaso ikubita n'iyindi kwitwa n'umuntu kugira ngo unaze kubona ko turi benshi. Kumbe uri umwe wewe nyene ariko ufise nka zibiri kubitino nino ubundi nawe ino gasanga bibaza ko turi benshi munakatera urubombe runini yazi yuko hari umugwi kumbe uri umuntu wenyene ariko ukagerageza twavuga utumwe wese agende atwaye abantu 10 uko biri kose bagashaka bakwice nimba ubona bari ngabari benshi we kubita bagashaka bakurase ariko n'imiburi basi uvuze cyane batatu bagenda. navuga ati aje ntagutsi uko biri kose bagufashe barakwice batagufashe barurafa. So nimba ari gufa yo ni kintu ko ari ibintu nibazo kubeshya ari ibintu abana babandufata yuko bishikiye mu kibuga ugiye mu ntambara ubuzi yuko gufa bibaho kubera si intambara yo guterana ubugari. Sivyo ya guterana ubugari barakuvuga utinza kuvayo nahaze uko biri kose nasama neza itonge nagasama neza n'inyama nibakuza kuvayo nahaze ariko uzikora amasasa umenya yuko gufa bibaho. Muri ico gihe cy'ugwanira sasa uwo mubiri ni kuubwira yuko umubiri wanje wotegeza gufa kandi umubiri gufa hoho ni destiny na wowe uba muri eta majoro uwo mubiri wozofatu ariko icyo kuye gukingira wewe ni esprit yawe gufa ni shwa yawe naho byogi ni wewe. Sasa muri ico gihe wewe usigaye ukingira ni esprit mfe muri ya esprit ariko umubiri wowe utegeza gufa naho muri urwo rugamba batokwice uraza gufa. Muri ico gihe umubiri urawihoreza ukagenda na esprit tu uranesha rugamba nta never give up. Okay, bon uretse kuba twiyumvira cyane mu buryo physically ni kiye kintu wibaza ko twoba dusumvye ibikoko? Icyo dusumvye ibikoko tu ni ni shwa tu turafise shwa kubera ibikoko shwa yabo iri
iri limite. C'est-à-dire nimba impene idashobora kurya inyama ntishobora kurya. C'est-à-dire nawe yoba ishaka ihindura imboga, inyama ziri hajya irapfa, inyama ziri ngaho, ariko umwana w'umuntu urafise shwa. Bashobora kuba n'umizirima ariko inzara igakoko yita ukabona ingurube iri hajya ukagira shwa. Kandi na Islam irarekuriye. Ugeze ahantu atakundi ingurube urayirya. Barekuriwe ariko ugeze ahantu atakundi urarekuriwe. Wana kugira upfe kabisa n'inzara. Sasa ucyufa kandi uza wiyahuye. Sasa muri icyo gihe ya muri ni shwatu nicyo turusha ibikoko kubera ibikoko ari ikiginyama kirazirya tu n'ibindi bikoko kirabirya. Ariko umwana w'umuntu ashobora kuba ufise ingufu kurusha abandi ari ukavuga uti ndazikoreshe nabi. Ndazikoreshe na sadito turafise shwa. Okay. Yes. Kwiga kugeza aho imanite igarukira. Kuva mu 13 canke iki. Hama ugaca uronka akazi. Kaza ugomba 700,000 par mois. Urumva? Hamwe no guheza imanite. Ugaca wiga medicine imyaka 7 ukaca uronka donc ugazoca uronka 10 ya 1 million ku kwezi. Nibe wohitamo. Amera ya mbere na ya kare. Na ya kare tu reka kwanza sasa iyo myaka ya mbere kwanza urayajya muri ico gihe kubera muri ayo nyene azotuma uronka na bourse. Wonse n'umugambi wo kujya hanze nayo zo kubeshe ufise na make wo kwibana ukavuga uti je yajya setisa yanje je nshaka ndayabike makashike yashike $1,000 ndabe yuko ijya bourse je no ijako ariko sasa uyu nawe deja na kandi kindi naco uri kwishuri umunsi umeze nk'umwana kubera ubuze bineva hamagara papa na ufise 25-30 so sasa nta ukunda kugendera mu bwana uko je ntangura kwanza nkayaronka ibindi nabyo nzovyigira imbere kubera no kwiga tontoni bazo kubeshe no kwiga icyo dukeneye cyane ni experience iri muri pratique. Ibindi nabyo byo kutubwira yuko umwigisha wa commerce wenyine si umukomerisa. So je nibaza yuko iri foko teori nigira umwanya munini je nibaza system ya education ifoko ihinduka gato teori be gato hanyuma pratique be ndende ariko sasa teori ninya pratique kaba isaha imwe gusa meta 50. Wewe uko wigira kurangura kugura none kugura uzovyiga imyaka 3 kugura ugura iki imbugura n'imvubu none wewe ugura kugura imvubu aho uri wigira kugura tu cyangwa kudandaza tudandaza imyaka yose sawa tu imani duhe kurangura niyo mpamvu bidutevya niyo mpamvu abana bacu bidutevya kandi nicyo kintu baduteze cyane kubera na nyigisho nimwe wofasha umwana wa mezi 6 ntagica kumariye ariko umwana yashitse 10e yo gufasha ikibu yo kudandaza butike no utize nadandaza ariko nta kigo na kimwe naho bari gukora imodoka muri 6 mois uzobumenya basi nipine basi nipine urayishoboye basi batanguye kwinjiza make so I think ibi nabyo biradutevya abana bacu baga niyo mpamvu bana bashaba dusabira n'inabi bari gukazi dufe no baronke kubera buri mwaka barasohoka so kandi atahantu bagiye nta strategy yo kwikorera bigisha basanga n'umuntu mu docteur imyaka ariko azi paracetamol koriki nuze koriki yizi imyaka ingahe ariko ugasanga ntazi gukora n'umuti wo kuvuga uti mama aragwaye ukwekana mukorera umuti abwira mama ari nyando nk'akazi none shaho nimba wari ukeneye amahera kugira ngo je mama wawe mvugwe yawe ryatongo sinari kurigurisha gahunda kuri Minerval nayo kuma ndayaguka akora business basi kwa amahera ninjo stadiri babagiza abakomissionnaire b'imiti yawe stadi je ngwaye uyu commissionaire cyavuga gura hajya kandi bajya nabo nabazungu nibo bayizana basanga babagiza abakomissionnaire stadi je ngwaye singenda kuri we nawe akaca ntuma uzogura hajya ariko imiti iva he hariya bakaca bamuha duke ifoko twikorera ibyacu bana kandi harimo nagashavu birababaza ko biko byiki ubuzima bwa benshi kubera ikintu cyose kiva ku mubanyi kirazimba nibazo kubeshi kiteza kuba uguta treshere kurusha kiwawe basi nini buri witwa gufuma dutangura kwivuza n'imiti iwacu bikanka akakivuga itangende ku mubanyi ariko utanguriye ku mubanyi none ko utanguye kure yani we wigeze unagerageza byiwawe basi ngugerageza utangurire hiyo nugira n'isoni kwanza yo gusabagiza ku bantu
umusanze kugira ngo usohoke ku muntu ubwira ibibazo byawe by'indani ngo ayuko ikintu kiba kirenze igiye kuba bitanguriye iwawe kwanza kumva n'isoni byanse ukadadaza ukavuga kweli byanse kafume kugenda kumubanyi ariko utangurira hariya direct udoshereza heno banza usomeze gato ibintu je imbabaza kweli gonga nawe kukunda kunywa imbere y'ukubita ko we gusangiza we birakugwa nabi yes nize ndoto umaze kugira mbi mu buzima ndoto mbi ndoto hari zibiri hari ndoto urota usinziriye n'izindi ndo urota udasinziriye ari umubiri gusa ugiye ariko esprit iri maso hari n'indi nawe esprit n'umubiri byose biba byafashe urugendo ushobora no kubyuka ntubyibuke sasa sinzi yahe kuba ari indoto par exemple okay waza kutubwira kuri izo zibiri zose rero okay indoto mbi usinziriye d'abord nsinziriye ariko sinavuga ko ari mbi nigize kurota gusa mbona nyene yuko ndi mubukiriye mama wanje yitabye Imana kandi après 3 jours naciye numva ko yitabye Imana so yari mbi tu ariko nyene sinavuga ko yari mbi kijyagiye ariko maze gukura nabonye ko yari nziza kubera ikintu cyose kiguteguje ni sawa ko gufatiriza gufana nta nzira ntabwo je naye kumuzibira ariko kuba nabimenye kare navyo nyene byarafashije umutima wawe ya kutaripuka stadiri nk'ikintu iyo kigushikiye ubwira kabiri nikubabaza cyane nk'igushikiye ubwira ubwa mbere so ubwa mbere cyari cyamaze kunshikira mu ndoto sasa ubwira kabiri cyanshikiriye kiba uko tu sigara ubabara ariko nuhahamuka ya kubura mama wawe byagufashije iki byamfashije iki ya sinobona icyo byamfashije kubera peut-être yabariho hari intambara zimwe yari kumfasha kubera niwe mubyeyi nansigaranye kandi niwe yarwanye maso kandi nari ndi mu mahanga so ariko gusa peut-être yamfashije kumenya gukina umupira hakiri kare ukavuga uti sasa ni arbitre ni defenseur ni ataka ni ninjiza byose ni jewe muri icyo gihe ucongera amanuzi y'entraînement cyane sicyo kimwe no kuvuga uti je ni kinini numero 1 gusa nigire ku ishuri gusa ndabitore ariko ubu sasa iho na bene vale peut-être il faut kwiraba petit frère kwa keneye iki so byatumye ngira umugabo n'umugabo ntaragera zatumye waguka mu mutwe nawe umugabo ntaragera yes iyi keso ngira nkubaze iri mu gihano cyitwa SirenTrick ariko nayo nyine ubwayo iri tricky sibyo nkange bro iri tricky nyene urumva ariko kandi yitwa Tricky True Love Tricky True Love ya okay bon ati rero keso ivuga gute mbaza mu cyongereza listen well ngiriza neza ariko mu cyongereza hari abantu batumva icyongereza ikacu tuvuga ikirundi ntacyo amabaraza gutranslating baze kubitanga ngo bari ngi ntacyo ngeza tuze murabona ko umujournalist ari we yirutse turakizi ugabo okay ndazi ko Mkombozi ko biri kose urafise umuntu ukunda cyane kurusha abandi urumva ashobora kuba ari uwo muvukana cyangwa umukunzi wawe cyangwa umuvyeyi wawe usamaze kuvuga ko atamuvyeyi ufise mugabo rero we don't know ariko naronse abavyeyi bandi batari okay dufatire umuvyeyi wawe rero ariko kandi gusa uwo muntu dushaka kumenya cyane ico dushaka kumenya ahubwo cingenzi ati nikira bishitse uwo muntu agahura na accident agaca ahura n'ikibazo cyo kutabona ariko muganga kemeza neza ko wewe Mkombozi umuhaye ijisho ariho yo kongera akabona atakibazo kibeshe uritanga mbere noraba eske yo nari muhayiri mufashiki umuntu ukunda yego swat umwana umugore muvyeyi for example ashobora kuba ari umwana oya ujukunda ninde ukunda rero tonto thinks of love je ibyo si ndiko cyane je love yanje ya araho kwanze hagaze ari mwe kibazo na love babigisha iri ifise amalimite ukuntu irafise ukuntu yegamiye kubera ibintu by'ubucuti jewe ndabikibazo ubukuru bw'ikibazo
Ntone par exemple kandi akubaze nyoko wawe ritavye Imana ugira uje bagira baje kumuhambura cerewe sivyo kurihuta kandi ifo kujya kumuhamba nyoko ukacihura n'umuntu agize accident mu barabara kandi akeneye imodoka nawe uri mu modoka wowe tangura icyahe kutwara umuntu mu bitaro canke kujya gufuba nyoko wawe mama yamaze gufadisha oya wanza gushikana kwanza usove amagara kubera iki aho uyo ne formule yitwa gute iyo yitwa ko deja yakamaze byamaze gufadisha ubucuti washize pembeni waravye kiruti kindi naravye amagara ujya deja yamaze ujya nawe ariko agenda agiye gufa gusa nanje ndabikiruti kindi stadisi ndaba cyabaye kwandi ndabikiruti kindi ashobora kuba atari n'inshuti yani numbaze umuntu nkunda ashobora kuba n'umuntu nakunda ariko nkabona yuko par exemple n'umukinyi w'umupira nashobora gukina umupira adafise amaso abiri je kumuha rimwe je mu muziki je noririmba mfise igisho rimwe none ari kibazo nabafise nabiri bamafuka igisho rimwe nuze ruga umwine je ntafuka n'igisho rimwe kandi yifitiye abiri sasa je nibaza yuko ndabe kiruti kindi avuga uti umukinyi w'umupira kweri kandi akazi mu maso abiri ariko je akazi kanje k'umuziki n'igisho rimwe ryo gukora ndamuha kandi bisaba ubucuti no so just a dream. Okay. Iki kibazo rero. Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Kagabo na Mugisha bapfana iki? Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Kagabo na Mugisha bapfana iki? Ndasubiramo. Nusubiremo cyane. Reka ndagasubiramo mu bwonko. Ndagasubiramo je wenyine. Papa Mugisha. Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Papa Kagabo niwe mwana umuntu ariko amamagara abantu Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Mwana okay nakabazo k'icyana ariko Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Kagabo na Mugisha bapfana iki rero? Se wa Kagabo niwe mwana wenyine wa se wa Mugisha. Numuzukuru Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Okay, bishinacho mu karorero ntaco. Tubigire ntaco mu karorero. Donc Papa Kagabo nako se wa Kagabo ni mwana wenyine wa Papa Mugisha. Se wa Kagabo ni umwana wenyine wa se wa Mugisha. Yani si ayikora tunana ariko sasa ndiko ndara se wa Mugisha se wa Kagabo se wa Toma se wa Toma ni mwana wenyine wa se wa Nzeyimana. Nzeyimana na Toma bapfana iki? se wa Toma se wa Toma katugenga hanyine. Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Papa se wa Kagabo niwe mwana wenyine wa se wa Mugisha. None se wa Kagabo niwe mwana wenyine wa se wa Mugisha. Se wa Kagabo se wa Mugisha ni muzukuru. Mugisha ni se wa Kagabo. Sura kandi uyumvira. Se wa Kagabo niwe Papa Kagabo niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Ne umva Mugisha na Kagabo bapfana iki? Mwana nase. No mwana nase. Okay. Bon, uri legend muri industry y'u Burundi twese turabizi. Shaka rero tubwire mu majambo yose utujambo nzi. Bon, ndabizi ko mwahuye hagiye hatandukanye. Twedo twumva matugusaba muri career yawe. A. DVD. B. USB. Ibintu uraza kusigura amajambo yose ni abbreviation. DVD, USB, SMS.
duhere kuri DVD. DVD is all about the disc video. Yeah. Urahetse? Tangura ahubwo donc wacuritse tangura. The video disc. DVD disc. Disc. Video. Madena. Dei kwenye video. Video decoder. What? Gerageza aho nyine aho uri kuraza bukebuke. Uri kuraza. Sinigeze ndandaza amasede tonto. Zoba ze Baudeni niwe akunda kugenda na amasede muri town agurisha ngo bazi ko genda kurangura ko bikose. Ya afise na bya bikopo uyu box byabyo mu nzu. Baudeni. Okay, nacho B USB. Man, United States of Bangladesh. United States of Burundi. None shao. Yani unit. Cyana cyunzi. Okay, SMS. Ariko zurabimbwira none. Yego ncyara bikubwira weje SMS is short message. And S also irafise indi nayo. Yeah. Short message. Yes na. Tutaha na package ya maju. Short short message ya nyuma short message service go frame. So DVD ni digital video disc. Digital hama USB universal serial bus. Yes. United States of Burundi. Yes, United States of Burundi. Ico kintu cyaje gute? Okay. Ikibazo ari naco cyanyuma. Kiravuga ukubone. Gusohokana n'umukobwa akurusha amafaranga. Ariko ntayagohe gusa ntihagire ico muburana. Nimba musohotse bills ariwe aziriha. Sibyo? Nimba ugiye kugura ishoes inoti ariwe aza kuyiriha. Donc ntabe ameze nka baba mef. Donc aca guha amafaranga ngo abari uza kuriha musohotse. Gusa akaba ari we nyene aza kuyiriha. Même na tax arayidindiza akaba ari waza kuyiriha. Na still donc il chose wifuza aza kuzira uwo muntu ufatiye kuri ubu bukene buri muri buja. Nowadays urabubona riri zuba ryakaje. Omiteje be honest. Je kwanza ugiye kamere yanje. Ibintu by'amaherezo ni complexe tu bifanye na system y'ikigabo twavukiyemo. Tuba tubona umengo birateye isoni biragize iki but je necyo rari nge no kugura ibintu musheri wanje niwe na mama mahera. Me I buy is the one to pay ni wa diskita things like that. So jemba numva umengo ni sawa waje umwana gusa niwone wa mahera ngo zarangurira kubera mbazi ko yo yatanga nabi bihanura ariko burya n'umuntu mukuru haje umugoye n'umuntu mukuru nawe. So bishitse akagura atagasuzuguro karimo igikuno kuraba success abikora kubwa gasuzuguro cyangwa nabikora nuko tu twabipanze ariko ntibe nko kumengo ni umunsi ndakugurira ibintu ariko ni genza kugura kweri ikintu nshaka kunyemeza mengo ndabibuze nca mburi juru. So cyenda kureka sabivana n'inzira byakiyemwo ari nka system gusa tubayemwo ni fresh kandi abagore barazi no gucagura impuzu kurusha abagabo ko amaso yabo yabona kurere nyinshi. Ariko ndafite ibibazo bibiri biri nyuma rero y'ibintu. Icyambe ndashaka kudusigurira demokrasi niki? Demokrasi ni jambo nakiriye raba ari mu Kirundi nari kugira icyo mvuga ariko amajambo twakiriye ari usanga niko tubizi suko ariko giye kunda yumva numva yuko ari ukwisha no kwizana umuntu akaba free mu byakora atawa hotel yundi atawe atamategeko arenze isi nta kibazo urushono neshaho usade no kwambura impuzu uri mu cyumba ni demokrasi kugenda gusa uri mu cyumbi wawe
demokrasi iragusangayo ikakwemeza bikore ariko uri mu barabara ikabibujijwe that's it too. Okay, icya kabiri rero ari nacyo cyanyuma. Tanganyika ni kiyaga canke ni kibanza? Tanganyika icyamena mbere ni kibanza kitwiyaga kubera amazi kubera yo haba harimwo peut-être ivyatsi niki twaye kuyita fore so I think icyambere ni kibanza ariko kubera icyamazi ijya mixing icyo tuyita kiyaga ariko Tanganyika ni kibanza kubera kibanza kiri mu Burundi none shawo kibanza cyacu Mkongomani yingi haje ntumukubita akongwita isubiri wayo so kiri mu kibanza cyacu na Tanganyika agira afise imbibe ari ahantu igera akaguteye n'uruhande rwa Tanzania nkate twahunze ducariya za Tanzania zanunze za frontiere y'Imakamba wasanga igisoda cy'u Burundi cyashiraho marine ku ruhande aho nyene bana ingiye gatino Tanzania yakirasa sadiri kumbe no mu mazi naho nyene hariho ibya bibanza imbibe yasiriyo. Uvuze ikintu cengira kino kibazo ni kiye kintu wigiye mu buhungiro? Icyo nize cyambere nize yuko abarundi babeshwe na bace baribeshya abandi bacyarabyungukiramwo bacyabarabandanyizamwo no kuvuga ko narumva bwana ko nahunze bavuga ngo ari ibintu by'amacyakubiri ariko nshitse mu nkambi mbona abantu bari baniye neza kandi mu nkambi imwe mu butandukanye kandi ni babandi nyene cyo buguti none shaho iyo existence iri ko abantu bari mu bihe nk'ahantu niho bavuga uti ujya niyo yatumye je niruka ujya niyo abafite ni shavu de plus kurusha ari iwe ari muhira aho yisumira so buti neka gashavu kagiye eske birabaho ko eske ngaca ndaba abaisraeli n'abapalestina mu nkambi imwe nibo hungirayo kubera ibane ni mbaya baze guhunga mwese muri bamwe so gaca mungira kandi ahantu hamwe ariko kivuga uti wewe Rusende nawe Rusende ari histoire ya Munuze abara hari urugendo mwarabu n'umunuze n'umutanzania sasa abatanzania bazi yuko abarabu bazi yuko abatanzania ari bisuma ukuntu abatanzania nabo bazi yuko abarabu bafise ingeso mbi zimwe zo gucana inyuma uryamye umugabo ku wundi acavuga uti sasa bariko bafata urugendo barabura bisi irahagarara mu ijoro baca barabura hoteli babuze hoteli basanga ari icyumba kimwe gusa icyo nyene ifa ko bagisangira avuga uti bana sasa woza kurihama inusu nanjye inusu sawa tujyame hasa mu kujyama umwe wese umutanzania yumvise umwarabu yihindukije uko yacha yifata ino yeye karabaye akaje we ni wiki agatwesha akavuga uti agacahindukira ukundi barajyamye umwarabu nawe yumvise umutanzania yahindukiye yacha afata imifuko yiwe akavuga amaherezo bose bukeye avuga none kubika utajyamye nawe kubika utajyamye je niketse ko wewe uza kungirira uko nanje niketse ko wewe uza kungirira uko amaherezo so kujya kwikekana niko kwadukuse natwe sadiri uko amabwire ukuntu batubwiye nivyo byatumye umwara wadasinzira ukuntu bamubwiye n'ukuntu bamubwiye mu Tanzania nivyo byatumye adasinzira kumbe bari abantu beza so icyo nicyo nabonye. Ni byinshi twagiye turaganira hano nyine bibaza ko benshi bafashijwe. D'abord wabyakiriye gute kwanza ibibazo byari birimo ngaho? sana kubera birerekana ko ufata umwanya wo kwiyumvira ndagushimire sana kubera ndakunda umuntu afite creativity kubera nari maze iminsi ndi bize cyane ikiganiro byarangoye sana ariko tu umaze kumpa ari wampaye esera ngiti nakoze ukubwa mbere so ndiga ndavuga uti wow ari ikintu gishasha she just music and social life na intellectual things so nice sana merci beaucoup merci sana ndagushimire umwanya wawe merci sana ariko tunyenda babwire yuko itariki zibiri cyashaka kandi buri kwezi ndabaha indirimbo kweri buri kwezi kuko indirimbo zirenga ijana zingaho zakozwe ariko sasa ndikumva numengo ifoko makurura bitaratangura kurengerana. Mkombozi wa kera tuzosubira kumwumva yani mzokumva wa kera ubu n'uwejo parce existence yanje Imana yarabikoze je Imana je ndayishimira sana really Imana irankunda nkumva n'isoni so
byiza ko namwe iragukunda ukumva n'isoni nyinshi ngumva namwe ngabutimana kweri ni urabikoze urabikora ya Imana oya barengeje nawe n'abandi kweri bigenda uko mana bakorere kweri n'abandi yes yes merci beaucoup bakunzi ba Siren Vibe merci beaucoup wewe ufata umwanya wo kurikira SirenTrick nibaza ko ari byinshi ugenda wiga ugiye urakora no muri kino kiganiro nyine twakoreye na Mkombozi yego neza cyane musanzwe mu muzi n'ivyumviro bigiye bitandukanye kandi vyiza bikomeye kumbure ashu wafashijwe commentaire umunsi like ndetse na partage ku bandi bagenzi banyu bashimire nawe je umba nkunda nyengo noshimira abantu mistari tu yanje mashaka kandi nshaka mbashaka zetu akora ibiganiro munshiramo beat nkaza ndabishyo ndiko ndarapa ko muziki dutegurengemo sana samba shaka umuyubona ko atari ibintu nje ntego bashimire ujye nawe yitwa gute fundi mitambo yitwa Punctuel okay reka uyu munsi na turahejeje ikiganiro cyacu SirenTrick na Punctuel in the camera. Are you okay brother? Nanje ndi sawa, I'm good. That's why we did this best thing. The interview was very good. Me too, I'm happy bro. That's why and this thing you gonna be abroad, gonna go abroad, everything gonna be alright. We are here, we are taking good. This maracuja is so sweet. It's not like a ganja. Guys, stop that thing. Today we did something good about the trick. You tricked me, I tricked you. We finished in good end. Bless up. Thank you brother. Merci beaucoup bakunzi ba Siren Vibe. Merci beaucoup. Wewe wafashe umwanya wawe kurikira kino ganiro. Ndabutsa kandi kwihereza goodie marakuja. Nakajuri kameze neza, nakajuri karyose. Merci beaucoup.